Abavyeyi barereye kw'ishure ry'akarorero ririko rirubakwa muri komine Nyabiraba iri mu ntara ya Bujumbura baridogera musitanteri wa komine bavuga ko ariko abatoza ku nguvu amafaranga yo kubaka iryo shure nk'uko isoko ryacu aho muri komine Nyabiraba ribimenyesha ngo urugo rutanga amafaranga 2,000 vy'amarundi umwana nawe wese yiga kw'iryo shure agatanga 1,500. Ayo mafaranga rero aje yiyongera ku yandi mafaranga 2,000 baheruka gutanga. Hariho amahera 2,000 bitozwa na musitanteri ku rugo ngo vyo kubaka ngo lycée mu Nyabiraba. Nukuvuga aho rero umwana wese nawe kw'ishuri aca atangishwa 1,500 co kw'iyo nzu. Urumva naho uba watanze 2 vy'urugo ukaba ufise abana 4 kw'iryo shuri wumva uca utanga 6 vy'abo bana nawe 2 wariha ku rugo. Aho asubiye gutoza yo kubaka iyo lycée twari twarayatanze ku mwaka wahera 2,000 none ubu twasubiye gutangishwa 2,000. Kibabaza abavyeyi nuko umunyeshure wese atarishe ayo mafaranga aca yirukanwa kandi ubukene ari bwinshi mu miryango aho muri iyo komine nk'uko bivugwa n'uyu muvyeyi. Biba barirukanwa urutavana ko baratozwa amahera ngo ya musitanteri yasavye aya depengo yo kubaka inzu mu ntara abana ntibakiriko bariga kabisa birirwa ari ukwirukanwa gusa n'abo bavyeyi ntibagira aho bayakura barakenye urumva ni ingorane. Ayo mafaranga ariko aratangwa aje yiyongera ku yandi mafaranga 1,500 ariko aratozwa n'urongoye indero muri komine yo kuzokubaka inzu azokoreramwo. Igitangaza abo bavyeyi nuko bariko barakwa ayo mafaranga ubugira kabiri kandi baheruka kuyariha kandi iyo ngingo yo kuriha ayo mafaranga ntibazi niyo yafatiwe. Ni mu gihe urongoye iryo shure wewe avuga ko vyavugiwe mu nama mpanuza jambo ya komine. Twarondeye musitanteri wa komine Nyabiraba Simbananiye Ferdinand ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.